rero naho igihugu capfunyapfunywe nticapfuye, uyu munsi turiho. Ikibabaje ni ingene ururirimbo ruhayagiza Uburundi handitsemo ko bwapfunyapfunywe, ariko leta zose zimaze gukurakuranwa ntihagire n'umwe ahonyoza ikirenge mu cy'umuganwa Rwagasore Louis yaharaniye intayo kwikukira, yariko araharanira imbere yuko bamugandagura, aho yagomba kugarukana imbibe z'u Burundi. Yari amaze gutangura ibiganiro na Nyerere amubwira ati ni byiza ko tuganira ku kibazo c'imbibe kugira ngo zisubire aho zari ziri. Abarundi rero benshi bashobora kudatahura impamvu y'iki kiganiro, impamvu yo kuvuga ibi by'ubwami n'ubutware bwa kera, ariko nagenda babwire ko utazi yava ntamenye yaje. Uyu munsi ibibazo dufise mu Burundi, ibibazo tugira muri kano karere turabihurizako. Nk'akarorero, ihonyabwoko ryabaye mu 72 n'ubwicanyi ndengakamere bwakurikiye bugahitana abantu benshi, kuko nta butungane bwabayeho ngo bahane umuntu kubwiye ibyaha yakoze. Nagenda babwire ko byose abateye Burundi baje bava muri Tanzania. Mu 88 abateye Burundi bamwe bavuye mu Rwanda, ariko abandi bagiye imyimenyerezo muri Tanzania. Mu 93 naho abagize genocide, abakoze ihonyabwoko mu Burundi bakica abatutsi, nk'uko icegeranyo ca Nations Unies c'aba expert kivuga ko habaye ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu kwezi kw'icumi mu 1993 mu Burundi. Ihonyabwoko rikozwe na Frodebu mu ngingo y'iyo raporo y'inomero S akarongo gashinze 1996 akarongo gashinze 682 mu ngingo zayo zo guhera mu ngingo z'480 kugeza ku ngingo y'500 herekana uruhara Frodebu yakoze. Nagira ndababwire ko naho Frodebu yakoze ihonyabwoko, si bose bakoze ihonyabwoko kuko ari Frodebu. Iyo Frodebu bose bakora ihonyabwoko, inganda zari gutikira nubwo hapfuye abarenga 120. Uyu munsi dufise amazina y'abarenga 83 naho n'ingene vyagenze vyabo mu kubica. Nagira ndababwire yuko atari Frodebu bose bishe. Rero nkavuga yuko amabi menshi yakogwa mu Burundi n'uyu munsi akogwa aturuka muri Tanzania. Mwarabibonye mu ibaruwa Sefor na URN hitamo neza twandikiye secrétaire général wa Nations Unies, aho twatabariza abarundi bariko barirukanwa mu makando de place mu masite babamwo begeranirijwemo inyuma y'ihonyabwoko kujya mu 1993, tuvuga yuko CNDD-FDD igomba kubareka kubera ko atamutekano bogira bagiye aho biciye ababo mu gihe atabutungane barabona. Iryo kete twandikiye secrétaire wa Nations Unies, twaravuga ko abahutu bamwe bisha abatutsi muri 1993 hanyuma bahungira muri Tanzania. Mu nyuma bava muri Tanzania baza ari CNDD-FDD bakaba batwara Burundi. Ko rero ababiciye ababo batari bo bacura ku nguvu kiretse bavyishakiye. Kandi tukavuga ko mu migambi yacu muri URN hitamo neza turavuga yuko ubundi abo mu gutaha uretse kubishaka bari bakwiye gukorerwa ibigwati, bakabishiramo amashure, amavuriro, ibibuga by'imikino, bakarondererwa ibikorwa by'iterambere bakora kugira ngo ntibasubire kuja mu misozi ngo baje kwicigwayo. Rero twe tukavuga tuti abisamaza bakiyibagiza ibyabaye tushaka kubibutsa tubabwira yuko ibikorwa byakozwe nivyo tuvuga ko ari demokrasi, ari ibikorwa bibi cyane, tudakwiye gufata iyo demokrasi ihari uyu munsi. Iyo bita demokrasi abari ku butegetsi ko ari demokrasi, dukeneye demokrasi abarundi bumva kandi bipfuza, nkuko Rwagasore yabivuze. Twari dukwiye ko twese duharanira iragi rya Rwagasore, kuko Rwagasore yaharanira ko imbibe zigaruka, Rwagasore yaharanira iterambere ku murundi wese, ntiyavangura, kandi yari umwana w'umwami. Yemeye guheba byinshi, aharanira ukuri, aharanira ko umurundi abo murundi. Aha rero ntumvuga nti hariho abantu bakwiye kuba intwari z'igihugu, naho tubona uyu munsi bari kubagira intwari abo tubona mu maraporo ya Nations Unies, canke twumva abavuga ibyo babakoreye, ahubwo ko bakoze amaraso bari bakwiye kuba abacirirwa kwiteka, abacirirwa umukenke, aho kubagira
ibirangirire by'intwari z'u Burundi. Nkaba rero nagomba gutera kamo mwebwe muri hano kugira ngo mukundishe kahise kanyu abana banyu, imiryango n'inshuti zanyu. Abataje hano mubabwire ibi ndabashikirije, kandi ibi ndababwiye ni bike cyane. Umurundi ni iteka nitekane gutunga bya bitabo nabereka. Ibi bitabo ni bitabo bibiri mu Burundi, nta kindi gitabo na kimwe kiriho kivuga kahise ku Burundi imbere y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana 9, nta kiriho. Ni ibi bitabo bibiri byonyine ushobora kuronkamwo amakuru yo kuva mu myaka ya kera cyane Uburundi bwitwa Burundi, mbere aho hageze ko shika kwerekana itongo rya Edeni aho riherereye n'imiziro yo kuribamwo n'ingene umuntu agomba kuribamwo. Ibi nabyo nta kindi gitabo na kimwe kivuga kuri kwitongo rya Edeni uretse Bibiliya yera, niyo yonyene iva ku itongo rya Edeni, nayo ntivuga neza aho iherereye. Ariko ushatse kubimenya ukaba ubonye igitabo cyacu ukagisoma ukabona udatahuye, wowe twandikira kuri email turagushiraho kuri kino kiganiro no kuri telefone, tukagusobanurira tukakwereka ko ingene isi yari imwe ifatanye n'amazi ari kwayo. Tukakwereka rero yuko nimba Bibiliya ivuga uburasirazuba bw'isi ni hano muri Afrika y'ubuseruko. Ahari rero ziriya nzuzi nizo zica zitubwira aho iryo tongo ryari riri canke n'uyu munsi riri. Kandi uko Imana ivuga, Imana irava kwidahinduka. Abantu bose kwisi basenga baremera ko Imana itabesha, kwidahinduka. Nivyo ikoze yabyivugiye ntibihinduka. Izo nzuzi ziracariho, iyo migezi iracariho na bugingo n'ubu, kandi niho honyene hatagira ubugaragwa mu isi nzima muri Afrika y'ubuseruko, aho hantu twashize mu gitabo. Rero niteka nitekane gutunga bino bitabo bibiri. Ushaka gukiza iki gihugu, ushaka gukiza kano karere, ugomba kwisunga iyi nzira twerekanye, ukayongera ko n'ibindi usanzwe ukoresha, kandi icyo gihe igihugu cyawe cyangwa igihugu ubamwo kizogira iteka nitekane, kigira amahoro atuje. Nagomba kubabwira yuko igituma mvuga gutya nuko nkaho bagerageje guhana abakoze ihonyabwoko, iyo bagiye bagafungwa bahejeje igifungo bavayo bavuga ko barenganijwe, bakabwira abana babo ko barenganijwe. Icyo gihe uwo mwana azofata ko iyo leta yarenganije uyo muvyeyi kuko yamupfunze, kandi wabaze abo yatemye n'igitigiri cyabo. No kuvuga ko hari hakwiye kongerwa koko umuntu yagirijwe ihonyabwoko mu ndangamimerere yandikwa ko icyo cyaha, kugira ngo atandukanywe n'abandi banyagihugu, kugira ntabanduze uwo mugera. Kiretse ubisabiye imbabazi akabavanura navyo, ahubwo akaba uwa mbere mu kwigisha iryo shano akabikabishe ko abantu bagomba kuvavanura nabo. Icyo gihe yoshigwa mu bandi. Mugabo ntababeshe, mu gihe uko mbona muri kano karere abantu bafungwa bagizira ihonyabwoko bakavayo baharira bavuga ko babarenganije, uko twumva ku mbuga ngurukana bumenyi tukabona abantu bavuga ibyo bavuga kandi bafite ibyo bakoze bizwi, mu gihe atacokongerwa ku manza zaciwe, ndababwiza ukuri ko atamahoro tuzoronka. Icya kabiri nuko muri kano karere cyane cyane ibihugu biri mu amoko atatu y'abahutu n'abatutsi n'abatwa yashizweho n'abakavamahanga, mu gihe hatabaye ingingo zija mu mategeko y'igihugu zifuta ayo moko, abantu bakabarizwa mu miryango nkomoko nkuko byamye na mbere, no kuri nta mahoro azoshobora kuboneka, nta n'iterambere rishoboka mu gihe abanyagihugu bigishwa rasizime, bigishwa amacakubiri, noneho bakanayakoreramo biri mu mategeko. Ubwa gatatu nkabwira abarundi bose ko bose aba leta ihari gutanga imiho canke bagahagarika kwigisha amacakubiri, ibwirizwa shingiro bagakuramo ivy'amoko, kuko nabaho, kuko igihe cyose bazoshingira ku moko hazokwama ingorane. Turabona abantu bariko barimenyereza canke bashimitse kwigisha amacakubiri bakoresheje imbuga ngurukana bumenyi, berekana abatutsi babatuka ko ataco bamaze, abandi bakavuga ko abahutu ataco bamaze. Abo bose barahari kandi ntibagoye kumenyekana. Turibaza ko bakwiye guteshwa, kuko akataretse kabagasema, kugira ngo bikunde bareke abarundi babane nyakubana. Mu Burundi dukeneye
abarundi batagira ubwoko. Dukeneye uburongozi budatandukanya abarundi, buharanira ineza, iteka n'itekane, baharanira iterambere, bagwanya amacakubiri ahaturutse hose. Nagira rero mbonereho akaryo ko gushimira mwese twari kumwe muri iki kiyago. Shimire abarundi bo muri diaspora yo mu Buholande bantumiye, shimire kandi n'abarundi bari hirya no hino mu isi, ndetse n'abumva ururimi rw'ikirundi aho muri mwese, aba mu Burundi, mu Rwanda, mu Buganda, Tanzania, mu Banyamulenge, Amerika, Canada, Australia, mu Burayi hose, muri Aziya. Ndabashimira ntimugiraho muba mwubahwe, kandi umwe wese arushirize kuvugana mugenzi we ko akwiye guharanira ibyo Kavantara yatwambuye kugira ngo tubisubirane. Asanga no munsi isi yose ifise umuntu ayitegeka muri Eklezia Katolika, Papa, nivyo nanana ko Burundi butegekwa n'umuntu abarundi bitoreye uwo bifuza kandi bakeneye ko bageza ku iterambere ry'ukuri. Nkaba kandi nshimiye bose bazotwumviriza, ngira nti mugiraho muba mwubahwe, muve mu kudaharanira kumenya amateka yanyu, ahubwo muyaharanire kuyamenya. Mugira sabone kuri iyi chaîne yanyu ya Tuvahe Tujahe, igiye kubashikiriza nkuko mwabisavye ibijanye n'akahise ku Burundi ndetse n'amateka y'akarere ka Afrika y'ubuseruko n'ibihugu by'ibiyaga binini. Murakoze, mugire aho muba mwubahwe na gahwane.